Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo mu gitondo. Abaduteze amatwi mugitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri no saha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Mu Burundi, umumenyeshamakuru wa radiyo yigenga Isanganiro ari mu gashoka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru wa Karusi mu buseruko bw'igihugu. Hinjijwe mu gasho inyuma yo kumvirizwa n'umushikirizwamanza wa Repubulika muri iyo ntara kuri uyu wa kane. Inkuru y'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mugiye kwigezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umumenyeshamakuru wa radiyo Isanganiro mu ntara ya Karusi yabajijwe kuri uwa kane ku nkuru yakoze ku munsi wa gatatu w'ino ndwi. Iyo nayo yari yerekeye inama yakoreshwe na buramatari w'iyo ntara kubajejwe intwaro mu makomine no ku mitumba. Abajejwe intwaro buramatari Kariniya Mbarushimana yabasaba kutisuka mu itunganywa ry'amakoperative yitwa Sangwe yaronkejwe imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Arengukijwe kuri uwa kane n'umushikizamanza wa Repubulika mu ntara ya Karusi inyuma yo kumvirizwa. Pascal Blaise Kararumiye yinjijwe agasho ka komisariya y'igipolisi. Umuyobozi wa radiyo Isanganiro avuga ko yakiriye nabi ihagarikwa ry'uwo mumenyeshamakuru kandi inkuru yakoze atamakosa y'umwuga ayigaragaramwo. Umuntu yumvirije inkuru yatanze, jewe ubwanje aho ngeza mu kumenya ivy'umwuga, jewe nasanze atakosa nari toyirimwo, ndetse nasubira yumviriza nijoro, ndasubira ndumviriza no mu gitondo, nasanze atakosa nari toyirimwo. Umuntu aravye amakuru ingena akogwa mu bijanye n'ivy'umwuga, ivy'amategeko asanzwe atekanya. Ico numvise nuko yakoze inkuru kuvyerekeye amafaranga yatanzwe mu makoperative Sangwe akorera mu makomine yose y'igihugu, na cyane ko yavuze mu Karusi avuga yuko amafaranga yashikije amakoperative asanzwe ari mu makomine y'intara ya Karusi. Ivyo yavuze ibintu bijanye no gukoreshwa kwa mafaranga. Hanyuma rero mwumva yuko yahamagawe n'umushikirizamanza kugira ngo amaze kuri iyo nkuru. Cyatangaje nuko inkuru ikozwe neza, tanamahinyu umuntu yoyitora yoca ipfunga umuntu. Ivyo nivyo tariko turumva muri kano kanya. Sylvain Ntakarutimana aributsa abacanke bari igikogwa iyo nkuru yashikirije irimwo agahazi. Mu bisanzwe iyo hari inkuru ibaye hakajamwe ikosa mu kuntu inkuru yakozwe, uwo muntu aba yavuzwe canke uruhande rwagumva yuko tanejerejwe n'ivyavuzwe, ruraronka umwanya nago rugaheza rukavuga. Turaheza umwanya abantu bose rero babashaka kugira ico bashikirije ku nkuru ziba zibaraba ziba zashikirijwe. Rero abakuru mu vy'intwaro hariya mu ntara ya Karusi ntibigeze batubwira ejo bati iyo nkuru ihejeje kuvuga siyo, mu bisanzwe vyari meze ukundi kugira tubaha ijambo n'abantu baheze bayiyumviriza. Ivyo nta vyabaye. Hanyuma rero baciye bafata novuga inzira ya hafi yo gufunga umenyesha makuru, tukibaza yuko ivyo atari vyiza muri kino gihe. Tuba dukeneye yuko igihugu cacu kigira ishusho nziza kugira ngo abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro bakora neza, twese dutere dutumbe intumbere yo kubaka igihugu cacu, igihugu cubashwe, igihugu gifise ijambo mu makungu. Umuyobozi wa radiyo Isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi abandanya kuvuga ko umenyesha makuru Blaise Pascal Kararumiye apfungiye ubusa, afise icyo asaba abamushize mu gasho. Iyabo twavuga tuti yakoze nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu, icyaha gisanzwe gitekanije mu vyaha biri mu gitabo mpanavyaha, aho twari bishobora kuvyumva. Uno munsi ariko ahogwa inkuru yakoze, hanyuma nimba yavuze ibitavuzwe mu nama twumvise yavyavugiwemwo, abariko barayigirisha nibaze tubaha ijambo hanyuma baheze bagire nabo ico bashikirije. Rero nosaba yuko abakuru muri kino gihugu bafise ico bavuga nko kubijanye n'ingene abakuru mu ntara bigenza, bari bakwiye kuraba ingene babahamagarira gukurikiza amategeko, bakaraba ingene bakorana neza n'abandi bantu bose bariko barakorera mu ntara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Inzego zafashe iyo ngingo nuko bo kubitiza agatima mpembero akaraba yuko ivyo bariko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko hari uboti baba bariko baratora. Tukibaza yuko abo bantu bafashe iyo ngingo bo subiza agatima mpembero umumenyesha makuru wacu bakamurekura. Kararumiye abamenyesha makuru agira gatanu ahagaritswa ziri umwuga kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari mu bohero rya Bubanza haraheze hafi amezi 3. Bahagaritswe mu kwezi kwa 10
ku mwaka uheze bari gukora inkuru ku gitero cari cakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu ntara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza yaciye ibagiriza ko bari mu bateye ivyo bashingwamanza bafasha kuburana biyamirije bivuye inyuma. Kwigenekezo rya 30 kwezi kwa 12 mu mwaka uheze, sentare nkuru y'intara ya Bubanza yasabiye abamenyesha makuru uko ari 4 gufunga imyaka 15 no kunyaga ibikoresho vy'akazi vyose bari bitwaje. Abamenyesha makuru babandanya bavuga ko bafungiye ubusa bafise ikiringo c'imisi 30 yo kunguruza. Iryo fungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu yaraniyamirijwe n'umuryango wa Buraya. Kuri no wa kane inama nshinga amateka y'uwo muryango yaranebaguye iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bahagaritswe bariko bakora umwuga wabo, igasaba ko borekugwa. Kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'u Rwanda yatanguye kuburanisha Nsabimana Calix bakunze kwita Major Sankara. Ni mu byaha uyu yahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FLN ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda aregwamwo ibyaha 17. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko hari hazengurutswe n'inzego z'umutekano izambaye imyenda y'akazi n'izambaye gisivile. Hongeye kugaragaramo abapolisi bakomeye. Byibura uwinjiraga mu cyumba cy'urukiko yasakirwaga ahantu habiri hatandukanye. Umucamanza yabanje gusuzuma inzitizi y'umushinjacyaha yo kumenya niba Calixte Nsabimana bakunze kwita Major Sankara yaburanishirizwa hamwe na bamwe mu basirikare bivugwa ko baturutse igisirikare cya RDF bakiyunga n'igisirikare cy'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa se niba imanza zombi zatandukanywa. Umushinjacyaha bwana Bonaventure Roberwa yavuze ko habayeho kuganira n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, basanga abasirikare barimo Private Dieudonné Muhire baburana ukwabo aho kuburanishirizwa hamwe na Major Sankara. Yabwiye umucamanza ko nta cyaha na kimwe mu byo bakurikiranyweho bahuriyeho nubwo bombi bari mu mutwe wa FLN, asaba ko imanza zakomeza mu nkiko zaregewemo. Mu buryo butunguranye, mbere yo gutanga incamake y'ibyaha Calixte Nsabimana aregwa, hahise haboneka bwana Vincent Nsengiyumva uregera indishyi muri rubanza. Urukiko rwamusabye gusobanura muri make impamvu yamuteye kuregera indishyi. Uyu muturage wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali wunganirwa na Maître Mugabo Jean d'Amour yavuze ko ibikorwa bigize ibyaha Major Sankara aregwa byamugizeho ingaruka ku mubiri we ndetse no ku mutungo we. Amakuru ijwi rya Amerika yapereje yaje kumenya ko uyu Vincent Nsengiyumva ariwe wayoboraga umurenge wa Nyabimata. FLN yagabyemo igitero ku ikubitiro ikamukomeretsa ikanamutwikira imodoka. Ubushinjacyaha bwihariye ijambo bwasobanuye uko Sankara yakoze umurundo w'ibyaha 17 bumurega, bunabihuza n'ingingo z'amategeko. Mu kirego cy'amapaji 35 buvuga ko yagize ubushake bwo gukora ibyaha kuko ngo umugambi yawutangiye akiri umunyeshuri mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Bumurega ko mu 2007 muri kaminuza yajyaga agirana ibibazo n'abantu ku giti cyabo akabyitirira leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko akimara kwirukanwa muri kaminuza kubera imyitwarire mibi mu 2013 yahunze u Rwanda ageze mu gihugu cya Afurika y'Epfo ajya mu ihuriro RNC rya General Faustin Kayumba Nyamwasa ridacanwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Buvuga ko muri iryo huriro atahatinze ahita yifatanya na MRCD rya Paul Rusesabagina ari nabo bashinze umutwe w'igisirikare FLN. Ubushinjacyaha buvuga ko Sankara yawuvugiraga yarihaye ipeti rya majoro nyamara ngo atarigeze abaho umusirikare. Bumurega ko ari umuvugizi w'umutwe wa FLN yafatwaga nk'umuntu ukomeye kuko ngo ari we wari ushinzwe kwamamaza ibikorwa by'uwo mutwe. Buramurega gukora no kugira uruhare mu bikorwa byari butuma abaturage bivumburira ubutegetsi. Ubushinjacyaha buramurega ko we na Rusesabagina bashakiraga ingabo za FLN n'ubutaka bwo gukoreraho ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Buvuga ko bakoreraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Ruberwa uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko Sankara nk'umuntu wize amategeko atarayobewe ko umutwe wa FLN utemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha burega Major Sankara ko ingabo yavugiraga zagabye ibitero mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru zikica bamwe abandi zikabakomeretsa zigasahura zikangiza ibindi bintu. Bunamurega igitero cy'inyamagabe ku kitabi cyatwitse imodoka 5 kigahitana abandi 6 abandi kikabafata bugwate. Buvuga ko ibyo byose yabyigambaga ku maradiyo mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga ahamagarira abasore n'inkumi guhaguruka bakanga ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ngo buri mu maboko y'agatsiko. Buvuga ko ibyo Sankara nabo babikoranaga babaga bagamije gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kisunikira mu mishyikirano. Mu bikorwa aregwa kandi harimo no gukorana n'ibihugu by'amahanga hagamijwe gushoza intambara. Aha hakomeza kumvikana ibihugu bituranye by'u Burundi na Uganda. Uburundi buregwa ko bamwe mu basirikare bakuru barimo n'abashinzwe iperereza bahaye inzira FLN igatera u Rwanda, naho Uganda ikaregwa gutanga abantu n'ibikoresho mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Sankara mu buryo bwo kwiyoberanya yari yarashatse impapuro z'impimbano z'inzira, aho ngo yari afite iz'igihugu cya Lesotho yiyita Joseph Kabera wavukiye Masisi muri Kongo. Mu mvugo z'ubushinjacyaha ngo ni uburyo abakora iterabwoba bose bahuriraho, bubageranya n'akanyamaswa gafata ibara ryaho kageze kubera kwihinduranya.
buvuga ko Major Sankara yashatse izo mpapuro na telefone zitabasha kumvirizwa kubera ko ngo yari yarashyiriyeho impapuro mu rwego mpuzamahanga zamusabiraga kumuta muri yombi. Sankara arega umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba ndetse n'ibyaha byo guhakana jenoside no kuyipfobya. Nibutse ko aregwa ibitero by'umutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye cyane mu burengerazuba n'amajyepfo by'u Rwanda mu mwaka wa 2018. Nubwo nta cyari bivugaho mu rubanza mu mizingo hamenyekana uruhande ahagazeho, kwikubitiro Sankara yaburanye kwifunga n'ifungurwa yemera ibyaha byose n'ibyaha yabisabiye imbabazi haba ku gihugu ndetse nabo byagizeho ingaruka. Nta cyumwunganira yari yavuga, ariko mu ncama cy'urukiko rwatanze mu myanzuro rufite, Maître Moise Nkundabarashe yasabye ko urukiko rwazashingira ku kwemera ibyaha kwe no kuba atararuhije ubutabera maze rukazamugabanyiriza ibihano mu icarubanza. Byitezwe ko mwiburanisha ritaha ubushinjacyaha aribwo buzakomezanya ijambo, buzagaragaza ibimenyetso bishimangira ibyaha 17 bumurega, hanyuma abone gufata ijambo. Niba nta gihindutse urubanza ruzakomeza ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2020. Bagira ubusajwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro Iwanyu mu ntara. Ikaze mwese. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho kuri wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha Bwana Nsabimana Callixte bakunze kwita Major Sankara. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buramurega ibyaha 17. Uyu akaba yarabaye n'umuvugizi w'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Eric Bagira ubusa, ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika wakurikiranye urwo rubanza. Eric, urwo rubanza ni bande bari barugize? Edi, urubanza ruregwamo Nsabimana Callixte bakunze kwita Major Sankara rurimo uregwa ariwe Nsabimana Sankara, hakabamo umwunganira ariwe Maître Moise Nkundabarashe. Hano niho mu buryo butunguranye hajemo uregera indishyi ni Bwana Vincent Nsengiyumva, ariko avuga ko atuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Amakuru Ijwi ry'Amerika yaje guperereza yaje gusanga ari uwahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata, ubundi amakuru yari yacicikanye avuga ko nyuma yo kumutwikira imodoka mu gitero cya mbere cyagabwe n'umutwe wa FLN Nyabimata, bavuga ko nawe yapfuye, ariko twasanze ari muzima. Mu bituma rero aregera indishyi, aravuga ko mu buryo bw'umubiri yagihuye n'ibibazo ndetse no mu buryo bw'ibikoresho. Mu magambo make yavuze, hakabaho noneho n'ubushinjacyaha. Hanyuma se iburanisha ryibanze ku cy'uyu munsi? Iburanisha rya none ijambo ryihariwe n'umushinjacyaha yasobanuye ibyaha 17 arega Major Sankara, anabihuza n'amategeko, avuga uburyo bigomba guhanwa n'amategeko y'u Rwanda. Aravuga ko mu biri bimwe amurega birimo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, byinshi byiganjemo ibyaha by'iterabwoba, kwamamaza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga, leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Akavuga ko ibyabaga bigamijwe byose byari bigamije gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kugira ngo ibashe kwinjira mu mishyikirano. Muri rusange rero ijambo ryihariwe n'umushinjacyaha agenda asobanura ibyo byaha. Ku ruhande rwa Major Sankara ntacyo bavuze uyu munsi? Ijambo ryahariwe ubushinjacyaha ndetse butanarangije bitewe n'uko hari umunyamategeko
numvise ngo yitwa niba ari Piyo Mugabo witabye Imana kubera iyo mpamvu urukiko rwasubitse rujya kwifatanya n'umuryango wagize ibyago. Hanyuma ku rukiko umwuka wari umeze gute, cyane cyane ko uyu Sankara ari umuntu ufatwa nk'umuntu warwanyaga leta ndetse abantu bari biteze kumva byinshi ku byo aregwa? Edi, ukinjira ku rukiko ku rugereko rw'urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, urahabona abapolisi benshi ndetse barimo n'abashobora kuba bari mu mutwe udasanzwe, kandi hafi ya bose bafite imbunda. Wagera wenda no mu nkengero zarwo barahari, ndetse no kugenda ukagera mu rukiko hari abapolisi bakomeye ndetse n'abacungagereza. Urukiko rero nanone rwari rwitabiriwe n'abantu wavuga ko bari baringaniye, bari bari mu cyumba, uretse izo nzego z'umutekano wabonaga ko ari nyinshi, izambaye imyenda ya gisivile ndetse n'izambaye imyenda y'akazi. Hanyuma hari itariki urukiko cyangwa se abacamanza batanze igihe uru rubanza ruzongera gusubukurwa? Urukiko cyangwa se umucamanza yayimuriye urubanza ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa kabiri, avuga ko ikizabaho ubushinjacyaha buzakomezanya ijambo ariko noneho buzasobanura ibimenyetso bubihuza na buri cyaha. Wenda mu gusoza, Edi Rwema, mu biburanisha riheruka umucamanza yari yasubitse urubanza kubera ko ubushinjacyaha bwari bwavuze ko hari abasirikare barimo Private Dieudonné Muhire baturutse igisirikare cya RDF bajya kwifatanya na FLN, agasaba umwanya wo kuvuga ngo barebe niba abo bantu bafashwe bari mu Rwanda baba bafite aho bahuriye na Sankara, noneho batazaburanisha imanza ebyiri mu nkiko zitandukanye kandi baregwa bimwe. Nicyo rero bahereyeho, nanone nubwo twari twabyibagiye kubyibutsa, babihereyeho basanga nubwo FLN ibyaha baregwa biratandukanye. Urakoze Eric Bagirusa, komeza udukurikiranire iyo nkuru, urayitugezaho mu buryo burambuye makuru yacu ataha. Ugiye weekend nziza. Ndagushimiye Edi Rwema, nawe ugiye weekend nziza. Urukiko rw'ubujurire mu gihugu cy'Ubufaransa bwatesheje agaciro ikirego cya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza gishinja umubirigi Bernard Menge, umwanditsi w'umurundi David Gakunzi na televiziyo y'Abafaransa France 3 bari bararezwe gusebya umukuru w'igihugu no kwanduza isura y'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru irambuye. Petero Nkurunziza yari yitwaye muri sentare i Paris mu Bufaransa kubera ikiganiro abagabo babiri, David Gakunzi umwanditsi w'umurundi hamwe n'umushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge, batanze kuri televiziyo y'Abafaransa France 3 mu kwezi kwa mbere umwaka w'2016. Bari bashikirije ko abana batavuga rumwe na leta kandi ko byahagarikiwe n'inzego za leta. Perezida Nkurunziza yitwaye avuga ko Gakunzi na Menge bavuze n'ayandi majambo yo kumutyoza no gutyoza igihugu ciwe, acasaba indici y'akababaro hamwe nuko abari bitwariwe barashima iyo ngingo ya sentare. David Gakunzi: Sintsinzi yanje, sintsinzi ya Menge, sintsinzi ya France 3, ni intsinzi y'abantu bose bishwe, y'abantu bari mu bafunzwe, y'abantu barenganyijwe, abandanya barenganijwe mu Burundi, kubera yuko ibyo leta y'u Burundi yashaka kwari gukoresha urukiko rwo mu Faransa kugira leta y'u Burundi mere nkaho menga irabesherwa mu makungu, kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu. Twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko hariho abantu bafungiye ubusa, hariho abantu bazimanganye, ko bafata ku ngufu abakenyezi, uburenganzira bw'abantu mu Burundi bumerewe nabi. Urumva rero bamaramaye kubera urukiko rwo mu Faransa n'urukiko rwigenga. N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene bari bitwariwe. Umukuru w'igihugu yari yabagirije nabo ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Kugira Perezida Nkurunziza yunguruza urubanza nuko mu gisata ca mbere sentare nkuru y'i Paris yari yasohoye ingingo nk'iyo ivuga ko ibirego vyiwe biteshejwe agaciro. Maître Bernard Menge numwe mu bagize urunani rw'abashingwamanza batwaye amadosiye arenga 2,000 y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, bagiriza leta y'u Burundi ayo mabi. N'urunani CPI ruhuza bamwe muri abo bashingwamanza bakorana na CPI rurashimishwa n'iyo ngingo.
Maître Lambert Nigarura atwara CPI yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kwitwarira abo bashingwamanza byari bifise intumbero yo kubaca intege muri ico gikorwa barimwo imbere ya CPI. Kwari kugomba kuburabuza urunani rw'abashingwamanza bariko barondera ubutungane ku bantu bakora ivyaha mu Burundi kugira ngo bashobore kubambika iceyi ntibashobore kubandanya akazi kabo ko kurondera ubutungane mu gihe mu Burundi ababuze abakora ivyaha badashobora kuronka ubutungane mu gihugu. Kari n'akaryo kandi ko kugomba kuburabuza umuntu wese ishirahamwe iryo ari ryo ryose zirigerageza gutabariza abakorerwa ivyaha rinerekana ivyaha biko bikorwa mu Burundi. Intumbero yindi ya kabiri kwari kugira ngo ubutegetsi bw'i Burundi bushobore kwiyeza bwerekane yuko ivyegeranyo vyigwa biratangwa ku mabi akorwa mu Burundi ata butungane buriko burayakurikirana ko ari ivyegeranyo vy'ibinyoma gutyo abakora ivyaha baheze babure imbwa n'imbwebwe. Yamara Gakunzi Menge n'abandi bari kumwe ngo ntibarota bahisha. Tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica abarundi abari bo bose, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwo ari we wese yicwa bikabera nk'aho nta cyabaye. Ivyo ni ibintu bitegerezwa guhera. Mu giyo ngingo yafashwe isekeza ry'abashingwamanza n'abamenyesha amakuru bakorana na CPI rigeze hagati, Maître Lambert Nigarura amenyesha ko ari inguvu zikomeye kubakorewe amabi ahanwa na CPI. Ushika ubu ntaco Perezida Nkurunziza na leta y'u Burundi barabivuga ko gusa muri sentare ya mbere umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru kwa Perezida Nyamitwe yari yavuze ko Gakunzi Menge na televiziyo France 3 bakoreshejwe nabo yise abakoroni mu gutyoza Uburundi. Nyamitwe yavuze ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi, yamara bobo bavyamirira kure bakavuga ko bazira uguharanira uburenganzira bwa muntu. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda abahinzi bafashe ubwishingizi ku myaka yabo batangiye kwishyurwa amafaranga y'ibihombo batewe n'ibiza by'imvura bimaze iminsi mu gihugu. Ni igikorwa kibaye bwa mbere mu gihugu aho umuhinzi wangirijwe imyaka n'ibiza yishyuwe igihombo cyose yatewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi. Kuri uyu wa kane nibwo abahinzi ba mbere bafashe ubwishingizi ku bihingwa byabo basubijwe amafaranga yose bahombye bitewe n'ibiza byibasiye imyaka yabo muri iki gihe. Iyi gahunda yatangijwe na Minisiteri y'Ubuhinzi, aho iyi minisiteri yunganira abahinzi 40% y'ibyo baba batanze bahinga, abahinzi nabo bakiyishyurira 60%. Ubwishingizi mu buhinzi bwatangiye bwa mbere mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize wa 2019. Abahinzi ba mbere bahuye n'igihombo bakaba barishyuwe ku munsi w'ejo. Abahinzi bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo niwe babimburiye abandi kubona amafaranga nyuma y'uko imyaka yabo yangijwe n'imvura. Sabiyezu Vincent, umuhinzi wo mu karere ka Gisagara, yabwira Ijwi ry'Amerika ko bwari ubwa mbere bafashe ubwishingizi none bahise bishyurwa igihombo cyose bagize. Iyi sezo niyo yari ya mbere twari tubitangiye, twahise tunahura n'igihombo nyine, haza umwuzure gutwara umuceri wese. Bari twashingiye hegitari 94 ariko hegitari 45 zose zaragiye. Muri radiyanti bo baraza barapima barareba nabo barabisuzumye babona nyine ko ari igihombo. Batwishyuye $584. Uburyo bwo kuyagabana dukurikiza amahegitari umuntu afite, nakubwiye ko tunabitangira n'abahinzi babyishimiye, ariko kubera ko bari batarabona neza ko bishyurwa kuko ukabona bafite impungenge. Ejo rero babonye bishyuwe barishimye cyane kuko mbere nyine ibiza byarazaga nabikubwiye bagahomba ntihagire n'ubishyura na dukeya. Kompanyi y'ubwishingizi ya Radiant ni imwe mu makompanyi y'ubwishingizi akorera mu gihugu yinjiye muri iyi gahunda. Madamu Mahoro Letitia ushinzwe ubwishingizi bw'amatungo n'ibihingwa muri iki kigo yabwira Ijwi ry'Amerika ibyo bishingira mu buhinzi. Kugeza uyu munsi turishingira ibiza biva ku mihindagurikire y'ikirere, mu kuvuga imvura nyinshi, umwuzure, izuba, tukavuga urubura, imiyaga, ubundi tukanashingira indwara yavuwe ariko ntikire, tukanishingira n'icyorezo. Urugero dufashe nk'urugero rwa hegitari, kuri hegitari imwe nko mu muceri igishoro ni amafaranga 414 n'amafaranga 520. Umuhinzi yishyura 7.08% y'igishoro cye. Ni ukuvuga ni ibihumbi bikaba 29. Ubwo leta ikamutangiramo 40%, umuhinzi akishyurira 60%. 60% y'umuhinzi usanga ari ibihumbi 17 n'amafaranga 600 kuri hegitari imwe y'umuceri.
leta imutangira ubwo ni ikinyuranyo ayo 40% ni kari 11,000 n'andi arengaho. N'ubu uyu muhinzi yishyuye ayo mafaranga icyo kiguzi cy'ubwishingizi iyo ahuye n'ikiza muri ibyo yishinganishije twebwe tumusubiza cya gishoro cye. Mu mezi 5 iki gikorwa gitangiye abahinzi ba mbere bamaze kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ibiza by'imvura. Mu karere ka Gisagara abahinzi 700 bahinga umuceri bahuye n'ibiza baraye bishyuwe miliyoni zisaga 13 ku byabo byangijwe. Iki kigo cy'ubwishingizi cya Radiant kivuga ko umuhinzi yishyurwa nyuma y'iminsi 15 amaze kubarurirwa igihombo cyose yagize. Mu gihembwe twakangiyemo saison A itangira mu kwezi kwa 7 karanya mu kwa 12 twakoranye na koperative enye. Igikorwa ku munsi w'ejo twakoze cyari igikorwa cyo kwishyura koperative zahuye n'ibiza. Amasezerano twagiranye ni uko mu minsi byibura 15 nyuma y'uko basaruye bakagaragaza igihombo cyabo tugomba kubishyura igihombo bagize. Ku munsi w'ejo rero twishyuye abahinzi bo mu karere ka Gisagara aho bari barishinganishije hegitari 357, muri zo hegitari 113 zirangirika. Twazibara mu mafaranga twasanga ko izo hegitari zangiritse agaciro k'igishoro cyangiritse twasanze kingana na miliyoni 13. Iyi gahunda leta ifatanyamo n'ibigo by'ubwishingizi izwi nka Tekana urishingiwe muhinzi mworozi, ikorera mu turere twose tw'igihugu ku gihingwa cy'umuceri n'ibigori, naho mu bworozi ikaba yaratangiranye n'inka z'umukamo. Mu Rwanda abahinzi 2500 nibo bamaze gufata ubwishingizi bw'ibihingwa byabo ku buso bungana na hegitari 775, naho inka zimaze gutangirwa ubwishingizi ziragera ku 4,000. Minagri ivuga ko muri iki gihembwe cya mbere cy'ihinga 2019-2020 habaye ibiza bikabije ku buryo byangije hegitari 3,900 z'imyaka ndetse n'amatungo 150 arimo inka 150 n'amatungo magufi 100 arapfa. Abahinzi borozi bagasabwa kwishingira ibyo bakora kugira ngo be kujya bahura n'igihombo mu gihe cy'ibiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. We go to the Kumurongo. I could be your vodka, the hottie daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your love. I could be instructor, I could be your guide. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, the hottie daily. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni kuwa gatanu nk'uko kandi mumaze kubimenyera tugerageza kubaha urubuga kugira ngo mugire intasho mugeza ku bavandimwe n'inshuti zanyu. Mu buhanga bw'ibyuma barimo baragerageza kugira abo baduha kugira ngo tuvugane, nitubabona turabaha ijambo kugira ngo bagire abavandimwe n'inshuti zabo batashya. Iyo ni indirimbo Katerina ni umuhanzi w'umunyarwanda Bruce Melody. Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL Menyako, you come into the money. Take it easy, don't complicate it. In fact, it's simple, mommy. Take time, don't rush it. Cause you know me, the movie control it. So we can stay up till the morning. Still love her, you're the only one. Pick up the phone, use the hands on you. Still love her. I wanna look at you, baby, Kitoko, Katerina. Whatever you say, she's my lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kitoko, Katerina. Hey. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukaba tugeze ku musozi w'amakuru yacu yo kuri iyi saha. Nongere nisegure ku bakunzi bacu batwandikiye bifuza kugira intasho bageza ku bavandimwe babo. Rwose mutubabarire, nta usezerana n'ubuhanga bw'ibyuma, ariko ubwo niko bimeze. Gusa mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Mu buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Joe William Baro wadufashije kuyashyira hamwe muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mugire weekend.
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make 12:00 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha. Muryoherwe. mwaramutse neza uzukuruki Shem yatwanditse